Dans le calme, en moi j'ai mu gutekana muri jewe ndizigera ko mwene plus data longtemps pour qu'il ne me reste plus de temps. aza kuvuga umwanya muremure kugira ngo sinze kuronka undi mwanya wo kuvuga. Ndakozwe ko bikomeye n'ibintu byose Nous avons reçu de Dieu. ibyo twahawe n'Imana. En général, Muri rusangi ni iby'ubushobozi, et ce qui est merveilleux, c'est que c'est vrai. kandi ikintu cy'igitangaza rero nuko ni iby'ukuri, Et ce qui est kandi encore plus beau, c'est icyiza que cyane naco nuko vuba tout cela sera accompli. ibyo bintu byose bizosohoza. Et nous sommes une partie. Turi igice c'ivyo Imana ikora ubu. Je ne sais pas, Sindabizi j'aurais envie uwo bashaka kuvuga si il pensait à cela. nimba avyumvirako. Cela m'a si touché. Ivyo byankozeko cane Que j'aurais préféré dire, levons-nous pour prier. nohisemo kuvuga ati duhaguruke dusenge, Imana Descende parmi nous. ikamanuka hagati muri twebwe muri ubwo buryo, Et qui prend soin de nous. ikatwitwararika, Et que kandi il peut vaincre notre entêtement. ishobora gutsinda gukomantara kwacu no gukomantaraza imitima kwacu. Et avec nous qui sommes Kandi tordus, amwe une corde amwe natwe abagoramye nous remettre irashobora dans le droit chemin. kudusubiza kutugushira mu nzira igororotse. L'effort. Mwiyumvire Nous aurions déjà abandonné. ku ntege zose Vous ne voulez pas, donc marchez dans mes voies. Donc, yobaye yaraduhevye ikavuga ati mudashaka kugenda mu nzira zanje nimugende mugire uko mushaka, ariko yakoze ibintu byinshi cyane kuri twebwe, ntishobora kutureka iduhebe uko. Irashaka gushikana natwe ku ntumbero, kandi izo son bishikako objectif avec nous. intumbero yiwe hamwe natwe. Amen. Et si nous montrons devant les yeux Nimba rero tushize imbere y'amaso yacu ibyo dushaka gusoma n'ibyo twumvise, que nous serons semblables au Seigneur. ko dusa n'umwami, tuzoba dusa nawe. Qui veut encore dire quelque chose là-dessus? Ariko ninde ashaka gucongera ko kuri ibyo bintu? Dans un Twebwe tas de misère. abantu bameze nk'ubugogwa, abagogwa bari ngaho. Niba Aller dushaka sortir quelqu'un de sa tombe après sa mort, gukura umuntu mu mva yiwe nyuma y'uko yapfuye, mbega twosanga hiki? mal. Twokwiyumva nabi Si nous nous revoyons ainsi, twibonye nous muri ubwo buryo. enfuirons. Nous ne voudrions même pas ntitwonashaka nous voir. Mais il est kwibona, semé faible. ariko Il habibwa ressuscite fort. ikinyantege Semé akazuka incorruptible. inkomezi, Mais ressuscite incorruptible. habibwa ikibora akazuka kitabora. Uko niko byanditswe, niko bizomera. Nous serons tels qu'il est. Tuzoba tumeze nk'uko ari, tuzoba dusa nawe. 1 Jean 3. Yohana verset 2 rimwe et gatatu 3. umurongo wa kabiri n'uwa gatatu. Bien-aimé, ça n'a pas encore été manifesté. Babakundwa ngo Ce que n'ubu nous serons. ntibiragaragazwa ico tuzoba, Mais quand ariko cela sera igihe manifesté, ivyo bizogaragara nous lui serons semblables. tuzoba Nous serons semblables. tuzoba dusa nawe. Que puisse saisir celui qui peut saisir. Ushaka kubifata ivyo abifate, ushaka kubitahura nawe uko. Twebwe abo ata muntu n'umwe yogira icaha, tuzoba dusa nawe. Kubera ko imbega ivyo bizomera nk'uko, kubera yuko Lui en tant que le premier-né, we nk'umwana w'imfura, en tant que le grain we de blé, nk'urubuto rw'urugano yaguye mu ivu, il a souffert la mort. arababazwa mu rupfu, Et parce qu'il a payé kandi le prix, kubera yuko rero yaguze ikiguzi ton rachat et pour mon kubwo rachat. incungu yawe n'incungu yanje, yabaye nk'uko twebwe turi, kugira ngo natwe tube nk'uko nawe ari. Ça, c'est l'évangile. Ubwo ni ubutumwa Ça, bwiza. c'est le noyau. Uwo ni wo mutima, Pas une sagesse que nous apprenons nous-mêmes, pas si une ibintu connaissance byacu, si ubumenyi que nous pourrions partager à droite à ubwo gauche. twashobora gusabagiza ibafu n'iburyo, ariko ntibifatika by'ukuri ko Lui, we qui était dans son corps, wari muri uwo mubiri w'imwemu yaraje aza mu mubiri w'inyama, il est devenu mortel. aba uwupfa, Il a souffert ici. ababarizwa hano ku isi, Et dans son corps, il a kandi appris l'obéissance. mu mubiri wiwe Il était obéissant. yiga kuganduka, kugamburuka. Ivyanditswe biravuga ngo yaragandutse, aragamburuka gushika urupfu rwo ku musaraba. Yabaye ubusa natwe, Né comme un être. yavutse nk'umuntu. Mais je m'excuse. Ariko mumbabarire, Aujourd'hui, je le dis ainsi. uyu munsi nimba ndabivuze nk'uko
Il a été circoncis le huitième jour. yarakebwe ku munsi w'umunani ntiyarakire uw'ejuru yari ngaha mu mubiri yari yaje ari mu mubiri Et aussi pour que ce qui était kugira lié ngo au péché originel ibyari bifatanye n'icyaha cy'inkomoko byibutswa mu gukebwa ashobore kwikorera ingaruka zose z'ukugwa umuvumo wose tout ce qui était nécessaire akora ibintu byose byari bikwiriye hanyuma adukize twebwe atugarukane uko niko gucungurwa iyo niyo gahunda y'Imana hamwe nawe hamwe nanje kugira ngo acungure pas ce que nous avons de nous-mêmes, atari pas ce que nous ibyo aurons approuvé. twe ubwacu tuba twemeye ibyo ubwacu tuba twakoze Nous venons en tant que des hommes tuza misérables, nk'abantu mais nous ne partons b'abagorwa pas ainsi. ariko ntituguma nk'uko Nous ne restons pas tels que nous sommes. ntituguma nk'uko nyine turi Nous venons au turaza Seigneur, ku nous mwami avons la grâce kandi tugirirwa ubuntu comme des hommes changés au nk'abantu partir. bahinduwe Et cet endroit, niko tugenda kandi plusieurs fois nous avons eu à le dire. iki kibanza twakunze kubivugiramo inshuro nyinshi Le changement de notre corps uguhindurwa kw'imibiri yacu pourra seulement bi- avoir lieu bizoshobora si kubaho le gusa changement nimba uguhindurwa k'ubugingo bwacu kwarabaye seulement ni gusa si notre cœur nimba umutima wacu waragizwe mushasha ukagirwa musha niho n'umubiri wacu nawo uzoshobora kugirwa musha le spirituel doit icimwemu premièrement venir. nico gitegerezwa kubanza kuza icimwemu nico kibanza kuza nimba turindiriye le changement de notre corps uguhindurwa kw'imibiri yacu notre cœur umutima wacu utigeze uhinduka ubugingo bwacu butigeze buhinduka aho tuba turindiriye ubusa uguhindurwa kw'imibiri yacu ariko nimba a été changé. imbere umutima warahindutse Alors c'est seulement aho rero une question de temps. ni ikibazo gusa c'igihe cyo kurindira turabizi yuko ico gihe Est très proche. kiri hafi cyane kiregereje cyane Et par la grâce de Dieu, kandi ku bw'ubuntu bw'Imana nous expérimenterons toutes ces choses. tuzogira umwimenyerezo kuri ibyo bintu byose igihe twibaza tuzoba muri ibyo bintu byose igihe twibaza yuko abahanuzi Désirer bipfuje voir ces choses, vivre kubona ces choses, ibyo bintu bipfuje kubona ibyo bintu ni que aussi notre bien-aimé ni frère iby'ukuri koko kandi na muri data wacu muri data Branham nawe yarindiriye Branham, jusqu'à la ko fin et vivre azogumaho gushika kwerezo akabona ugutungana akabona ibintu byose ariko umwami yamutahukanye qui sera encore repris. ninde wundi azotahukanwa imbere y'ico gihe ntabyo tuzi ariko hari ikintu kimwe tuzi Qu'il y a. Mais nous serons tous rassemblés. uko twese tuzokoranirizwa hamwe tuzosubira kubonana Il y a la résurrection. hariho kuzuka mu bapfuye hariho uguhindurwa mu bazima hariho ukuzuka hariho izamurwa hariho ugusanganira umwami hariho kandi tuzubana ibihe byose n'umwami Quand nous pensons igihe twiyumvire yuko abantu bagendagenda hano ku isi qui avaient reçu les promesses de Dieu, ko bari bahawe amasezerano y'Imana rimwe bategerezwa kurindira nimwiyumvire kuri Aburahamu Frère Branham l'a toujours muri data Branham yamye comme exemple. amufata nk'akarorero Il avait reçu la promesse. uwo yari yahawe isezerano kuronka Isaka yategerezwa kurindira akarindira kandi Et la Bible akarindira dit que il ne douta point par l'incrédulité. Bibiliya iravuga ngo ntiyakekeranishwa no kutizera ku isezerano Imana yamuhaye ariko ngo akomezwa mu kwizera aha icubahiro Imana kandi ngo yemezwa cyane yuko uwatanze iryo sezerano ashobora no kurisohoza uko bigaragara inyuma umubiri w'umusaza bibandanye ariko imbere mu mutima abandanya gukomezwa mu kwizera aha icubahiro Imana azi yuko ibyo Imana yasezeranije bizosohoza ni nako bimeze hamwe natwe nimba turi urubyaro rwa Aburahamu aho rero dufise imigenderanire n'isezerano hamwe no kwizera aho rero biciye kuri ibyo tukagira imigenderanire n'Imana iba yatanze iryo sezerano ni kubw'iyo mpamvu ukwizera kwavutse muri twebwe nitwizera ibibonetse byose nitwizera ibintu byose bya rozwari n'ibindi bintu byose uko byashwe imbere yacu oya
twizera ibyo imana yasezeranije twe gusa duhanga amaso mu buryo butomoye ku bintu byari byagenewe iminsi yacu kandi ubu bifise ugusoza kwabyo kandi si ku bwacu ariko ni kubera yuko imana yabivuze muri ubwo buryo. nimwiyumvire mbega ni igihe kingana gute Yoeli 2:28 byari byanditse muri Bibiliya. hanyuma bukwi na bukwi icyo gihe kirashika aho ibyari byanditse muri Yoeli 2:28 byasohoza hanyuma igihe ishengero ryaza ari ryinshi. Pawulo ahagaze avuga ubutumwa bwe bwa mbere ku munsi wa Pentekote yaravuze ngo bakundwa bene data, ati aba bantu ntibaborewe nk'uko mubyumvira, ati hano hasohoreje ibyo umuhanuzi Yoweli yavuze ko mu minsi ya nyuma, kuko uhoraho avuze Imana ivuga ngo nzosuka mwemu wanje ku bari mubiri bose. mbega ni igihe kingahe? ni kuva igihe kingana gute? ibyari byanditse muri Zaburi 22 byari byanditswe ngo batoboye ibiganza byanje, batoboye ibirenge byanje, bariko bagabura impudu zanje, bariko bapindira umutamana wanje. hanyuma bukwi na bukwi ibyo birasohoza. umwana wa Dawidi yaramanitse ku musaraba, yarateye ku musaraba, ibirenge byiwe, amaboko yiwe byari bitobotse, hanyuma bapindira umutamana wiwe. ntacyo bitwaye igihe dutegerezwa kubirindira, ntiturindiriye ubusa. isaha y'Imana itegerezwa gushika iyo amasezerano ya nyuma azosorezamo. turabona nk'akarorero mu buryo butomoye ku bwoko bw'Abisirayeli. nta kintu na kimwe kiba gitomoye imbere y'amaso yacu dushobora kubona tukumva tugashobora kubifata neza nko kubireba ku bwoko bw'Abisirayeli. Imana yari yarasezeranije yuko ku iherezo ry'iminsi izobakoraniriza hamwe. mbere no kuri Mose yaravuze ngo bazosabagira, ivuga muri Mose ngo bazosabagira bakore ku isi yose, hanyuma ko mu minsi y'iherezo ishaka kuzobegeranya. musome muri Yeremiya, soma Yeremiya 31. sinzi ibyari byanditswe ku bijyanye n'ibyo. umwami abaye ahagaze hano yovuga ati ibyanditswe bisohoza imbere y'amaso yanyu. buri jambo ryose ry'Imana ni urubuto kandi ritegerezwa gusohoka, kuko rifise ubuzima bw'Imana muri ryo. nicyo gituma ibyizigiro dufise byacu bifise uburenganzira bwo kubaho. ibintu bya nyuma nabyo bizoza, iherezo rizoza, turabizi twese. icyo dukeneye gusa muri icyo kigereranyo tuje mu bigereranyo imigani bwo muri Matayo 13, mu gihe umwami avuga ibintu bitandukanye, hanyuma akaca avuga ngo ufise amatwi kugira ngo yumve niyumve. hanyuma hano naho aravugwa iby'ibihe by'iherezo, aravugwa ugusarura, akavuga umubibyi n'ibindi, akavuga iherezo, bikavuga umubibyi n'ibindi, akavuga iherezo ni iherezo ry'isi, kandi kizoba cyo gihe cy'isarura. kumbure ni byiza ko dusoma muri Matayo 13. hano haranditse muri Matayo 13 duhereye ku murongo wa 40. Oui, peut-être le verset 39 avec le verset 40. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable, la moisson. C'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on turigwa mu muriro, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, azotuma abamarayika biwe nabo bazotororokanya ibitsitaza byose n'abakoze ibizira l'iniquité, babikure mu bwami bwiwe. et ils jetteront dans la fournaise ardente, bazobaterera mu itanure ry'umuriro, niho azoba amarira no kujyanya insya z'amenyo. ubu n'abagororotsi bazokwakaka nk'izuba mu bwami bwa se, uri n'amatwi niyumve.
La moisson peut être récoltée. Isarura igihe irashobora kuba igihe isaha yabyo iba ishize imigihe muri data long mu kidagi ciwe ciza yakoresheje iri jambo ngo urubuto rugomba kuba rututurikije cyane nk'izahabu icyo ni imvugo nakoresheje yaheze imyaka myinshi mu gihe icyo gihe nabona umurima w'ingano hamwe n'ikimashini gisarura nta munwe bwacu kirimo hanyuma numva ijwi rivuga ngo icyo cyagenewe wewe hanyuma nabona ingene ibicu ingene ijuru rifukwa ingene hatanguye kwijima n'ibicu hanyuma nari ku ruhande ndavuga ati oya hararengeranye urubanza ruriko rugira rukubite hanyuma ijwi riravuga rirasubira rirumvikana ati duga ku kimashini hanyuma usarure umurima w'ingano nta gwafura rumwe nta gwatsi rumwe rubi rwari rurimo nta na kimwe 100% zari ingano gusa 100%. kandi bishobora gusa nkaho menga ntibisanzwe kuri twebwe abantu babaye mu mirima ababonye imirima y'ibintu byose bitandukanye bishobora kuba nkaho ntibisanzwe ariko hano twasomye ngo ubwa mbere ibitsitaza byose ibintu byose bidafise ikibanza mu bwami bw'Imana bizokugwaho hanyuma isarura ribe ndababwira amasaha ya nyuma azoba ari ay'ubwiza azoba arayahezagiwe n'Imana akajagari kose ibintu byose by'ibice n'amerekezo atandukanye ibintu byose byo kwa duhanganye bamwe ku bandi ibintu byose bizoba byaraheze bizoba byazimanganye byavuyeho izoba ari Imana muri twebwe ubwayo Kristo muri twebwe ibyizigiro by'ubwiza aho rero bizogaragara ko ari ibyizigiro cy'ubwiza turashobora kwibaza ingene biba bitangaje kubona umurima nk'uyu umurima ibiti by'ingano byose byari bimeze neza byose byari bijondamitswe byuzuye ingano nyinshi hanyuma ibintu nako ndibaza ati byose birengeye kuba omega birengeye kuba byeze si kwera gusa birengeye kuba byeze bituturuje kurya ingano ziba zisa n'umuhondo sinzi ijambo rakorera neza mu kidagi kuko byari bitunganye atari kuvuga ko byari byeze birushije kwera gusa ariko wari uwo mwanya mwiza ubereye kugira ngo isarura ribe bakundwa Imana ntize yacerewe kandi nanje rimwe na rimwe rimwe ndafite ukuntu n'umutwe harako amakosa nkavuga ati mwami ibintu ntibigenda nk'uko twategerezwa kubikora twebwe nk'uko twari tuzi kubibona kumbure namwe birabashikira uko nyine ubwanyu mukicara ko amakosa ntimushire ko abandi amakosa umuntu wese nabiyigenzura ubwiwe uko niko bimeze hanyuma uko kwigenzura iminsi yose mu buryo bushasha byaba iminsi yose uko biri kose inshuro nyinshi umuntu ashaka kubagaza imbere y'Imana ategereza iminsi yose ubwiwe kwigenzura akaravuga ati mwami mbega nondika itsitaza ku bwawe nondika kwizibira mbega nondika ku bandi mbega où est la raison et alors de notre cœur profondément la réponse divine iraza tout aura lieu quand l'heure pour cela sera venue byose bizoshika igihe isaha y'ibyo bizoba bimaze gushika ubu rero niba hariho ibitsitaza aho rero birafise impamvu yabyo ni kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe akora ikintu keretse igihe c'Imana cashitse kubw'ico kintu nashaka kuri ibyo nibukijwe ingene nawe yari yiteze akomeje mu mwaka wa 1965 ngene byari bimeze ese ukuntu yari arindiriye akomeje yuko ikintu kidasanzwe giseruka gishika ko gitangura mbere yaravuze ijambo kuri yindi avuga inkuru yiwe hamwe n'umushishito yiwe hamwe no gututwe kwiwe kandi ibintu byose byarenganye byamaze kugenda hanyuma bigasubira bigatangura yari mu kurindira
gukomeye ko ikintu kidasanzwe coba. Hanyuma yaravuga mu butumwa ngo nzosubira gutwarira kugendera mu iyo nzira, kandi niko yavuga. yari nawe mu kurindira gukomeye. Abahanuzi bose bari mu kurindira gukomeye. Ariko ikintu kimwe nshaka kubabwira, iyo abahanuzi iyo batabona ibyo bari barindiriye, byategereza gushika. Igihe isaha y'Imana ishitse, ibyo birasohoza, birashika. Bari bafise ukwitega, bari bafise ivyizigiro, bifise uburenganzira bwo kubaho. Iyo isaha y'Imana itari bwashike mu gihe cyabo, ntibisigura yuko itari igomba gushika. Ibyo bizoshika mu isaha y'Imana. Mbega umwami wacu avuga iki muri Yohana 7:8? Akavuga ngo igihe cyanyu ntikirashika, isaha ntirashika, ariko mwewe igihe cyanyu cashitse. Ariko ni nako bimeze no kuri twebwe natwe. Igihe cyacu kiba imisozi kiba gihari, tuba dufite ikintu gishasha dukora, si amagahunda abora, amajambo. Ibyo bintu byose rero ntitwibyitwararitse. Imana itegereza gufata ibifite uburenganzira. Ntidushaka kuyisaba ngo hezagire gahunda zacu, ngo yemeranye turonke ko yatwemereye, ariko ishobore kudushira ahubwo mu by'ukuri muri gahunda yayo. Dushobore kuba umugabane w'iyo gahunda, uwo gahunda y'Imana y'agakiza y'Imana yacu. Ico nico kintu nyamukuru. Nimba rero umuhanuzi mu Isezerano rya Kera avuze, umuhanuzi Habakuki mu gice cya 2 gice 3, c'est dans le prophète Habakkuk chapitre 2 verset 3, car c'est une prophétie dont ati kuko ibyerekanywe umuvugishwa mu Gifaransa bifise igihe byashingiwe, kandi byihutira kugishika ko ntibizobesha, naho byote bagana ubirorere, kuko bitazobura kuza ntibizoteba. Murabibona uko ariko byanditswe. Rero nimba isezerano ririndiriwe, hanyuma ribe ryasoza muri twebwe, rero turirindire, tube tubizi neza yuko rizosoza nta nkeka. Ibyo bizogaragara yuko buri jambo ryose ryo mu byanditswe c'est accompli. Igihe bizotwara si twebwe tukigenda, Imana yamaze kugishinga. C'est écrit, le temps est déjà fixé. Nous voulons igihe byashingiwe. Dushaka gusa ko Imana dushikana muri iyo mero, aho dushobora kuvuga n'umutima wacu wose tuti ugomba kwawe nibukoreke mu buzima bwanje, hanyuma dushobora kubyumvira uko nyene muri ubwo buryo, ngo ukugomba kwawe ukoreke mw'isi nk'uko ukoreka mw'ijuru. Atari ibyo gusa, ahubwo no muri twebwe. Amen. Kandi biciye kuri twebwe kubw'ubuntu bw'Imana, ibyo Imana yasezeranije, kandi n'ibisigaje gusezeranwa tuzobibona bisoza. Hariho irindi jambo sinabizi nimba no kutabibona ubunyere byihuse, ariko twabisomye ngaha inshuro nyinshi. Ijambo ahanditswe ngo nta sezerano rimwe mu Imana yatanze yasigaye adasohoje. Yose yarasoje. Ndibaza ko byanditse muri Yosuwa runaka, kwerezo iyo n'Imana yabivuze icyo gihe kera, kandi uko niko bizoramera no mw'imisi. Hano muri Yosuwa 21 umurongo wa 45, de toutes les bonnes paroles, de toutes les paroles de bénédiction en allemand, mu byiza byose bidagi ngo nta jambo rimwe ry'umugisha iyo Uhoraho yari yarasezeraniye ab'inzu ya Isirayeli itashitse, ngo nta kintu na kimwe kitashitse, ariko byose byarasohoye. Ça c'est pas moi qui l'ai dit. Oyo si je nabivuze. Ibyo byanditse hano. Ça a été la constatation byabaye ibyihwejwe ibyashobora kubonekana inyuma y'uko Imana yari yasoje ibyo yari yasezeraniye Isirayeli. Kubona ibintu muri ubwo buryo nyene natwe dushobora kubikora. Imana hamwe n'ishengero imaze gusonza igikorwa cyayo, ikaba yidukanye mu gutunganya ku ntumbero. Nta sezerano rimwe mu yo Imana yahaye ishengero nta rimwe rizosigara ridasohoje. Ibyo ntibishoboka, kuko Imana igaba nyene ku ijambo ryayo kugira ngo
l'accomplir. irisohoze Il veille à cela. igaba kuri ibyo Nous attendons aux twebwe choses qui vont encore turindira venir. ibintu bizoza turindira ibintu bizoza kandi turagomba rero kugaba À ce que nous soyons insérés dans ces choses. kugira ngo dushigwe muri ibyo bintu kumbure ntegerezwa kubivuga Les paroles suivantes. n'aya Une majambo épouse akurikira umugeni sera là. azoba ari Une aho résurrection aura lieu. kuzuka kuzoba Le changement de nos corps aura lieu. L'enlèvement guhindurwa aura lieu. kw'imibiri Tout ça yacu aura lieu. bizoba ibyo bintu byose La question bizoba ubu rero est seulement la suivante. ikibazo ni ikintu Est-ce que moi gikurikira et toi, mbega jewe nawe nous ne prendrons part à tout ça? tuzogira umugabane muri ibyo bintu byose Qu'il y aura un festin dans mbega de l'agneau. uko bazoba ubukwe bw'umwagazi w'intama ico si ikibazo uko bazoba izamurwa ico si ikibazo La question c'est comme ikibazo un cantique ni dit. nk'uko indirimbo Est-ce que ibivuga mbega ce sera toi, ce sera moi? uzoba uhari uzoba ari wewe Est-ce azoba ari que ce jewe seront nous mbega azoba ari twebwe qui prendrons part nibo à ces choses quand bazogira cela aura umugabane lieu? muri ibintu byose igihe Quels auront lieu, bizoba c'est certain. igihe Nous pouvons niba être bizoba ibyo certains ntangeka déjà maintenant de ça. Nous devons maintenant déjà avoir expérimenté un changement tugomba kuba intérieur twagize de notre cœur, de umwimenyerezo notre âme. wo guhinduka Les promesses, k'umutima yacu bien, n'ubugingo bwacu les promesses de amasezerano Dieu y'imana doivent ategerezwa personnellement maintenant mu wese ku giti ciwe devenir ategerezwa une révélation kuba vivante de Dieu uguheshurwa pour nous. kuzima kw'imana ku bwacu Nous twe devons faire nos dutegerezwa expériences personnelles kugira imyimenyerezo avec Dieu. Nous yacu devons les avoir hamwe n'imana dutegerezwa kuba twayigize iyo myimenyerezo kugira ngo tube tudakekeranya yuko nous ayons entendu parler ko tutabyumvise gusa ibi bintu byose bivugwa ariko yuko ibyo bintu byose bizoshika ibyo imana yasezeranije ahubwo tumenye ko byagenewe jewe ubwanje mfise umugabane mu byo imana ikora nimurabe mu gihe umwami ku nshuro ya mbere yaza d'un grand événement. yari ibintu byashitse bikomeye bihambaye byari byanditse muri Mika 5 nawe Betlehemu Efrata wowe nawe wiza kuri muto muri Buyuda bwose niwe azosokamwo segaba wa Isirayeli uzoganza Isirayeli hanyuma Isirayeli irashika Betlehemu yari ngaho Kristo Mesiya aravuka ninde yamumenye le sage était venu de l'Orient inyenyeri bavuye iburasirazuba ati none umwami w'Ubuyuda yavutse niwe Abayuda nta kintu kimwe bari bazi uyu munsi ubajije mu Kristo cose ati mbega iby'Imana yasezeranije bihe bose bozunguza imitwe bakavuga ati ntabyo tuzi kumbure ibyo bizoshika ariko hari abantu abo Imana yakwegereye amaso yabo kuraba ibyo bintu hariho abantu bamenye ikimenyetso hari abantu bamenye umunsi wo kugendererwa ku isaha yabo y'Imana abatahuye iminsi abantu abo Imana yakwegereye kuraba ibintu ikora muri iyi minsi yacu kandi tugirirwa ubuntu bwo kuba muri uwo mugwi hano muri kino gisagara nta kintu kimwe gisiguye kuri bano bantu abo bantu babona inimero z'imodokari za kano gace hari umwigisha ubwiye Bwongereza yagiye kutuvugisha hano yarazuguje umutwe ariko twese turafise amashengero mu bigo byacu mbega hano baza kugira iki bava Hamburg bava ku birometero 500 baza hano kugira iki abantu bava Munich ariko barataye umutwe none nta masengero bafise mu bisagara byabo baraza gushika hano kugira ngo bagire umugabane ngo mu isengesho bakondwa hariho bamwe bava hano bava ahantu hose bava iburasirazuba no mu burengerazuba bava mu buraruko no mu bumanuko bava baza ku mfunguro y'ijuru ntibaza kugenda kino gisagara ndanezerwa yuko hano nta bintu byiza byo kuraba ekeferide nta kintu kimwe gihari ariko hari ikintu kimwe cy'igiciro ni ijambo ry'Imana ryahishuwe kuri twebwe ni nk'aba Bagiriki ba kiriya gihe ibintu imbere nk'uko Abagiriki baraje baravuga ati turashaka kubona Yesu après qu'il ait ressuscité Lazare. Inyuma yuko yarazuye Lazare twizere ko Imana mu bundi buryo bushasha izokushibagiza sishaka kuvuga yuko hari icyo idufitiye nk'ideni oya ahubwo ni twebwe dufite ibyo tuyifitiye siyo dufitiye ahubwo yarasezeranije kandi twabyumvise
je l'ai glorifié et je le glorifierai encore en parlant de son nom. Et vous posez la question, est-ce que le nom de Jésus, depuis les jours des apôtres, dans sa signification divine, mu nsiguro yayo ya kimana mu bubasha bwayo byashyizwe mu gitereko amatara mbega uko byagenze mu minsi yacu bibaza ko byabaye uko byabaye mu minsi yacu mbega ni bangahe bakoresha izina ry'umwami badafise uguheshererwa ku buryo bw'imbwebwe badafise insiguro yaryo. uyu ni wo munsi nicyo gituma birakwiye ko iherezo riba risa n'intango. Le même qui au commencement était en tant que l'alpha est à la fin le même en tant que l'oméga. Lui le premier et le dernier il reste le même qui a glorifié son nom au commencement et qui accomplissait autrefois la parole et toutes les promesses qu'il avait données pour l'époque de l'autrefois. Il est le même c'est par cela que son nom aho niho izina ryiwe rizoshimagizwa. Izina rya Yesu kuri twebwe rirahambaye, rirakomeye, rifite agaciro gakomeye. Hariho nta rungano na rumwe guhera mu rwa mbere aho iryo zina ryoba ryarahawe agaciro gakomeye nk'uyu mu minsi yacu. ni ibyo cyangwa si ibyo atari uko dushatse guca urubanza abandi. ndabaza ikibazo, ni mu yihe nsiguro mbega Yesu Kristo yoba yarabaye uko yabaye muri kino gihe cyacu mu bumana bwiwe nk'uko byagenze mu minsi yacu? mbega ni ryari imatanijwe byuguruye, ni ryari Imana yuguruye amabanga? ni mu gihe cyacu, ni mu gihe cyacu. mbega ni mu gihe tubayemo. muteramyi, ijoro rigeze. bakundwa, ibyo byose tubivuze mu ncamake, aho rero turakogwako. amajambo turayabura, turabura amajambo yo kuvuga ibyo twiyumvamo ku Mana mu mitima yacu. aho rero ayo mahirwe akomeye yo kuba ubu si ibyo gusa, ariko amajambo yo kumva twayizera amajambo y'Imana. nicyo gituma tubaye mu kurindira gukomeye, tubaye mu kwitega gukomeye yuko Imana izokora ibisigawe gukora. dushishikare turindire ibyo bintu, kuko niko akanwa kayo kasezeranije. ibyo bizoba. bikwiye ko ijuru ryokoroka imbere yuko iby'Imana yavuze bidasohoza. kuko ari by'ukuri yuko ijuru ridashobora gukoroka, kuko niko n'ijambo ry'Imana ridashobora kureka gusohoza. mbere n'ubwo ijuru n'isi byosha imisozi n'uturambi bikabaho, uwurondera azobona ko ijambo ry'Imana rigumaho. reka tuvuge mu ncamake, Imana ifite umugambi. igihe cy'ubuntu cagize intango, kandi igihe cy'ubuntu kizogira iherezo. urungano rukomeye cyane, inzogano zibiri za mbere zikomeye ni urungano rwa mbere n'urwa nyuma. kera cyari igihe cy'ubuhanuzi. Dr. Laken niba yaraharuye neza, hari ubuhanuzi 109 bwasoje mu kuza kwa mbere kwa Kristo. yari cyari igihe cy'ubuhanuzi. ariko nashaka kwegerera kuraba kwanyu ikintu gitumbereye neza. guhera ku kuvuka gushika ku gutangura ubukozi bwiwe haciyemo igihe runaka. hanyuma igihe yatangura ubukozi, ibintu byateye kuja mu bibanza byabyo. hanyuma mu minsi 3 hasoje ubuhanuzi bwinshi ubwari bwanditswe. igihe isa ishitse, ibintu byo mu kibanza cyabyo bigasoza byihuta, kandi aho bikabihoza n'ijambo
ce qui est écrit dans ibyanditse mu baroma de Romains, mais nous voulons plus entrer dans cette ariko discussion, mais comme il est écrit que le Seigneur ariko exécutera handitswe ko pleinement et complètement sur la umwami terre. azosoza yihuse Parce igikorwa que ciwe j'aimerais le lire. nashaka Romains 9, verset 28. kubisoma baroma 9:28 verset 28. baroma Car le 9:28 Seigneur kuko exécutera sa parole pleinement et promptement sur la terre. Donc, kuko horaho azoshitsa ijambo ryiwe mu isi ariringanize kandi arihimbure nous pouvons attendre et attendre. byihuse Mais quand cela turashobora kurindira se met en tukarindira place, ariko iyo ibi bishitse bigashika mu buryo bwihuse kandi bwuzuye. et je vous dis, nshaka kuvuga quand cette heure arrive, igihe iyo saa ishitse aho rero twese le remarquer, turabimenya noneho tukabibona kuko ibyo ntibyoba tutarimo ariko ibyo bizosoza nawe turi kumwe. amen. imana muntu bwayo yadushize idushira mu mugambi wayo. turashaka uyu munsi n'imitima yacu yose kuvuga ngo urakoze by'ukuri tuyibwire ngo urakoze. mbega hariho umutima hano muri twebwe encore rempli de reconnaissance, utuzuye amashimwe, alors que cela est lié aujourd'hui. ibyo rero nibiho uyu munsi. Alors Dieu veut se révéler à toi aujourd'hui. imana ishaka kwishurira wewe uyu munsi. alors niba ibyo byabaye ce qui est écrit, acasoza ibyanditswe ngo kuko ibyuzuye umutima n'ibyo umunwa uvuga. à la fin, ku iherezo, lors de la moisson, mu gihe cy'erezo abahungu bose n'abakobwa b'imana bazoba basa na Yesu Kristo. tuzoba tumeze nk'uko ameze, tuzomubona uko ari. ubu rero ari kumwe natwe, ariko ubwo tuzoba kumwe nawe ahimbazwe kandi ashigwe hejuru izina ryiwe ry'igitangaza ryera. amen. turazi uwo dusenga kandi turazi impamvu tumusenga. umwami wacu aravuze kiriya gihe kera avuga ngo igihe kiraje aho abasenga by'ukuri bazosenga data mu mwemu no mu kuri. habayeho ibihe aho umwemu w'Imana yakora, ariko ukuri ijambo ntiryari bwabe ngaho. ubu rero ijambo riri ngaha, amaraso mwemu biraha kugira ngo bikorere mu bwoko bw'Imana. bakundwa, twakirana amashimwe ko guhera mu minsi y'intumwa Pawulo umwami mu nkingi y'umuriro yari yarishyuye guhera mu minsi ya Pawulo, ariko byabaye mu gihe cya Pawulo hari inyigisho zose zategerezwa kubanza kuza, byari bikwiriye kuba. ariko ubu naho byose uburyo bushasha butegereza guhishurwa bigashobora guterwa amatara. naho byari bikwiriye yuko umwami muri burya buryo nyene yigaragaza kandi yereketse mwenda tabana muri ya nkingi nyene y'umuriro, muri ya nkingi nyene y'umuriro, atari gusa kugira ngo avuge ngo mwaramutse. hariho impamvu iri hejuru yo hejuru ifatanye n'ibyo. ko rero Imana yashaka kwegera kuraba kwacu ikintu runaka. rero kugira ngo dutere umugongo ibintu byose biva ku bantu, hanyuma duhange gusa ibiva kuri we, hanyuma dutege amatwi yacu ku ijambo ryiwe n'ibyo ashaka kutubwira. yo nkoresha iminwa y'abantu kugira ngo atuvugishe ibyo naco bivuze, cyo gusa dushima ku bw'ijambo ry'Imana mw'ino minsi. ubu ndabaza ikibazo, ni mu miliyoni angahe y'amazu hari Bibiliya? ubu rero ndabaza ikibazo, ni mu mutima y'abantu bangahe amasezerano yanditse muri Bibiliya biciye kuri imwe mu y'Imana yanditswe no mu mitima y'ayo mamiliyoni? muri iyo mamiliyoni aho Bibiliya ishobora kuyisanga mu nzu, ni igitigiri gito cyane aho bishobora gusangwa
biruko kandi ni ibyangombwa yuko ibyanditswe muri bibiliya biba byanditswe mu mitima yacu kugira ngo kuri ibyo tugire imigenderanire yacu n'Imana kugira ngo turindire yuko ibyanditswe mu mitima yacu bisoreza muri twebwe bitari uko Imana ntibiragira imigenderanire hamwe natwe haranditswe ngo muzoba abahungu n'abakobwa b'Imana nzoba Imana yanyu nzoba data wanyu mbega ubu nzobakira abakondwa ugutoranywa no ugucagugwa gutoranywa bifise n'iby'ingirakamaro cyane cyane kubera ko umuntu adashobora kubipimanya amajambo arashobora kubivuga mu buryo bukwiriye ibintu bijyanye no gutoranya gucagugwa ni ibintu bihambaye bikomeye On ne doit plus nous supplier pour remercier le Seigneur, ça devrait jaillir de nous. Vraiment, ça devrait biza muri twebwe kugira ngo dushimire Imana n'imitima ishima dushimire umwami. Nous le faisons comme frère Abraham. Kandi turabikora nk'uko Abrahamu yabikora. Ntitureka ngo tuzimizwe no kutizera, ntitureka ngo turabe imiro yacu rimwe rimwe iba irengeye kuba ari ngorwa uko tumeze turabagorwa ariko turaba gusa umwami kudashobora kwacu turabizi. Ubu rero n'ubushobozi bwiwe bwose ubushobozi bwiwe bwose nabwo tubumenye. Lui qui a glorifié son nom autrefois, washimagije izina ryiwe kiragiye kera azoshimagiza n'ubu irindi rimwe mw'iminsi. Lui qui autrefois a révélé sa parole, kera yahishuye ijambo ryiwe anarishuje n'ubu uyo kera yagemeje niwe nyene yagemeje agemeza n'ubu mu Mana nta kintu kimwe cyahindutse. Iyo bagusa twokwizeye twobonye ubwiza bw'Imana. Ariko bakundwa bukebuke ariko mu buryo buzwi neza butihenda turashikira intumbero bukebuke ariko turashikira neza intumbero no kwi weekend nayo twakomejwe mu kwizera. Nimba nza gushobora kuvuga kuri muhingamo ariko nimba nashaka ikintu nako zuko muri bidasanzwe nako zo gusumba uko byigeze kuba guhera kare cyane mu gitondo isuku Imana yuzuye ubuntu bwinshi mbega ngene twari turi kure yayo ariko iraturondera nk'umugenzi iratuvugisha twabyumvise mu gatondo ngo ntimukiri abagurano abashumba muri abagenzi muri abakunzi banje. Umushumba ntazi ibyo sebuja akora ariko muri abagenzi abakunzi banje nababwiye byose. Qui peut saisir cela? Ninde ibyo ashobora kubifata. Ahimbazwe izina ry'umwami. Soyez plein de courage, faites confiance au Seigneur. Surana intege mugire icizere umwami mugume mushikamye gushitsa kwiherezo. Car celui qui persévère jusqu'à la fin ushishikara gushika kwiherezo sera couronné. Ndiwe azokwambikwa ikitsibo ni ikitsibo cy'ubugingo. Imana tugire ubuntu twese kubw'ibyo. Parfois, c'est celui-là qui est rimwe ni uri hasi mu bigeragezo canke uwundi nawe agashikirwa ariko twese turabyumva ngo ku bandi turabyumva namwo turatwarana na imitwaro tugasoza icagezwe ca Kristo. Imana duhe izo mbabazi tushobore kwiyunga bamwe ku bandi muri urwo rukundo rwabaye rugaragarira igorogota ishobore kutubohera muri urwo rukundo rube rugaragara urukundo rw'Imana rwabaye rugaragara cyane igorogota ngo Imana yakunze cyane abari mu isi muri urwo rukundo muri urwo rukundo mu kwiyuzuza mu kigongwe mu buntu mu gakiza mu gukiza kw'indwara kandi urwo rukundo rw'Imana rwasutswe namwe mu w'Imana mu bacunguwe. Cela peut pas être plus clair que ça. Ntibishobora kuba bitomoye gusumbaho ntibishobora kuba iby'ukuri gusumbaho. Hahimbazwe izina ry'umwami wacu seulement à faire qu'aux réalités de Dieu. Dufise gusa ibyo duhurira ko ibifatika by'ukuri by'Imana ibintu byose Imana ivuga birahari iby'ukuri kandi umunsi umwe isezerano rya nyuma rizocika iby'ukuri naryo abapfuye bazoba bari ngaho abazima bazohindurwa kandi twese hamwe abapfuye bazozuka abazima tuzohindurwa hanyuma twese tuza gusanganira umwami mu birere. Ibintu byose bizoba ibintu by'ukuri bihari byose mu maso y'Imana byaramaze gusohoza ariko tugire ko ibyo bishika kandi bizoshika nangiye. Hahimbazwe ndashimwe izina ry'umwami. Pensez à moi munyumvire ko d'une manière particulière mu buryo budasanzwe
pour ce voyage, je crois que c'est urwo rugendo ndibaza ko ni igihugu rya mbere w'icyo gihugu sinigeze njayo annoncer la parole du Seigneur. nzovugayo ijambo ry'umwami kandi muri ayo makoraniro ari hariya nzovuga ibyo ari byo ku bijyanye n'ubutumwa bw'igicerezo nanje ibyanjye bivana n'ubufasha bw'umwami mwiyumvire kuri bene data bose batwara ijambo mu bihugu byose mwiyumvire kubasobanura abagira umugabane mu gikorwa cy'Imana bakora namwe mushobora gusenga Imana ishobore kubahezagira namwe turashaka kubana hamwe nk'uko bitigeze biba dufatanije mu rukundo rw'Imana ntagire ububasha na bumwe bw'umwanzi bwoshobora kumena ngo budugabure tube tubuhanye n'Imana dufatanijwe n'Imana murabizi yuko Imana uhoraho atwara abiwe mu buryo butangaje izina ryiwe rihimbazwe kandi rishimwe turashaka kwegera imbere kandi dusenge data uri mu ijuru turagushimira n'imitima yacu yose yuko mu guca bugufi kose dushobora kuza kuri wewe kandi twumva ko twari twicaye ku birenge byawe twumva amajambo y'igitagaza ava mu kanwa kawe nta na rimwe nta muntu n'umwe yigeze avuga nk'uko avuga nkawe nta muntu n'umwe ashobora kugira ibyiyumviro by'amahoro nk'uko ubifise kuri twebwe mwami ndagushimira yuko amasezerano atanditse gusa ntiyanditse gusa mu gitabo gusa ariko yanditswe na mwemu wawe mu mitima yacu ndagushimira yuko dushobora kwizera mwami dushobora kuvuga nka Mariya kiriya gihe kera ngo ubugingo bwanje buninahaza umwami kandi ubwemu yanje iririmbira ininahaza umwami uhoraho Imana yanje mana nzima uhezagire bene data uhezagire bashiki banje wiyumvire ku mukuko wacunguwe n'amaraso yawe usabagirijwe ku isi yose mu burasirazuba mu burengerazuba mu bumanuko mu buraruko tunaguhaye umusaruro tugwaye umusaruro utegerezwa gusarurwa mwami ushobore gutanga ubuntu bwawe kugira ngo mu mwanya aho tuba duhagaze turi ku ruhande rwawe ibyo bishobore gushika mana y'ijuru utange ukoresha ubuntu bwawe tugire imbabazi twebwe abadashira mu bikorwa ibintu nk'uko ubisaba mwami ariko dushaka kubikora mwami urazi imitima yacu turashaka kugenda gusa nk'uko mwe mu wawe ashaka turashaka uguhimbagwa kwawe kwiza ko kuri twebwe ko urukundo rwawe ruba kuri twebwe utwakire utubohe uturongorere ku nzira iyo dutegereza kugenderamo mwami ndagushima ko gushika ku uwo wagiye uratabara wagiye urafasha turaba imyaka iri inyuma muri iyo watugiriyemo ubuntu turagushimira kubw'ubugingo bwose wakijije no kubw'ijambo ryose iryo wahishuye turagushimira kandi kuri byose mwami mukundwa ibi bigaragare ko ijambo ryawe muri twebwe rigaragaramwo ko ari ubuzima bushasha kandi muri ubwo buzima bushasha ko hagaragaramo akameremere ka Yesu Kristo kakaba akagaragara muri twebwe ku bwacu mwami dukora mwami ibyo byose dukora kuri twebwe ku ijambo ryawe uri ku bw'ibyo wawe ku wacunguwe n'amaraso turabawe haleluya waradutoranije waraducaguye si twe twagutoye ariko niwe udufashe si twe tugufashe nicyo gituma
tuzoshikira intumbero kuko niwe waducaguye niwe dufashe wehezagire bene bose n'abashiki banje abataraba umuruho w'urugendo bataraba urugendo ngene rugana bakaza gusa bumve ijambo ryawe mwami ndipfuza kubona uwo munsi uwo bazotangazwa no kubona mana ndagushimira n'umutima wanje wose uracafise ibintu byinshi byo kudutangaza bukwi na bukwi ibyo bizohishurwa bizogaragara turagushimira ku bw'ibyo kandi turaguhimbaza duhimbaza izina ryawe ry'igitangaza kandi ry'ubwiza amen amen amen.